Bagenzi, sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga nize ko mumeze bien, nanje ndi bien sana, soyez bienvenus. Mu kibigano twamaducishe nga kuri chaîne personnelle home dishanyima. Bagenzi reka tunyarukire mu Bushinwa tudaciye kure. Ibihugu vya Afrika kano kanya mugani wa gasore vyovuga biti bikihuza. Ni inkuru nziza ku bihugu vya Afrika siritu vya bindi biriko biragwana no kwiteza imbere no kuja muri development. Ni inkuru nziza pe, aho musanzwe mubizi yuko igihugu c'Ubushinwa ni empire pe, ni empire, ni empire nini cyane. Donc mu bintu bijanye n'ivyo tuma igihugu citwa ko gikomeye, Ubushinwa byose ibyo bintu buragifise kirabufise. So haba mu vya technology, haba muri business, haba muri industrialization, haba mu bwubatsi ho murazi ko n'ibintu bikomakomeye muri Afrika byinshi biba byubatswe n'Abashinwa. Byinshi pe, ariko noneho bano bantu politike y'Abashinwa iri ku rwego rwo hejuru. Murabizi ko yamihanganye na politike cyane y'Abanyamerika. Abanyamerika barakora ibishoboka byose ngo nabo bizamure gose mu butunzi, uburazi baca bagenda banafatira ibihano ibihugu bitandukanye kubera ko leta zunze ubumwe za Amerika ziyumva nk'umuvyeyi w'isi, nk'umuvyeyi w'ibindi bihugu. Bityo rero igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika kirakunze gufatira ibihano ibihugu byinshi siritu vya Afrika rero nibiri ku mugabane cyane wa Aziya. Mugabo Ubushinwa nibwo bwonyene ngira ngo budakunze kwivanga mu ntambara z'ibindi bihugu. Ko ije burabi byunguka gusa. Uburusiya basanga bafite politiki imwe, mugabo naho nyine ugiye kuraba ntizisa 100% nubwo bose ari aba communist. Mugabo Uburusiya burivanga mu ntambara z'ibindi bihugu. Razi ko abantu henshi bakunze guhangana na leta zunze ubumwe za Amerika, bamwe bashigikiye abandi bashigikira bagenzi babo, bashigikiye bawopoza, abandi bashigikira leta. Donc gutyo na gutyo, ariko Ubushinwa buraba business tidukorana ivyunguka. Rero ibihugu 53 Ubushinwa bwabikuriye ko ikori. Mw'abantu nimba reka mvuge gutyo, murazi ko no munsi ibintu byinshi natwe usanga biriko biravariya mu Bushinwa. Nk'imiduga no munsi mbona myinshi ngaho i Burundi siri tutwa tumodoka duto benshi barinagiye banatugira taxi niki bwishi bujya no Bushinwa. Bientôt nituri electric tuzoba twaje ngaha. Kandi by the way ngenda binavize no ngaha umuntu akeneye akaduga gatoya kari electric, reka ndakabereke muri video anciye ko ndashaka kumuhuza n'umuntu yomufasha kugira umuntu ushike hano i Burundi. Nakaduga gatoya kajamwo umushoferi n'abandi bantu babiri gusa. Urumva ni gatoya kagwa mahera makeya, mugabo kakaba kari electric na byinshi kakutwara, uzocomeka kuri prise nko kucomeka n'ibindi byose ivyo bitiwe. Rero mu bagenzi murazi ko ibintu byinshi tubikura mu gihugu c'Ubushinwa, nk'ivyambago hafi ya byose twe twambara biva mu Bushinwa, n'ibindi byinshi. So umuntu rero yo kwibaza ati none ko kibi dushikira vyazimbye, muzaho bizimbira ku makori, bigomba gutanga ikori kubera ko bivuye mu mahanga, ni importation. Ariko twebwe ibihugu vya Afrika birasuma cyane, eske navyo birashora cyane. Ubushinwa bisa nkaho turi soko yabwo, mugabo ahubwo byanantangaje byo nasanze ibihugu vya Afrika navyo uyu mwaka wa 2025 turangije nukuri vyari kubisagashi. Sinzi ko no byarateye imbere, navyo birashoboka ko byateye imbere kubera ko vyashoye ibidandazwa mu Bushinwa biri mu giciro c'amafaranga ngana ni miliyaridi 123 z'amadolari, 73 miliyari de dollars Amerika. Ubushinwa nabwo bisa nkaho bwo bwagize inshuro zibiri gute, bo nabwo ni imiliyaridi 225 z'amadolari y'Abanyamerika, 225 miliyari de dollars, mu gihe natwe Afrika ari 73 miliyari. Ikibazo rero kuki Afrika batuvugira hamwe
Afrika batuvugira hamwe nkaho mengo turi igihugu kimwe no turi ibihugu byinshi. Ubushize namye mvugana n'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nsanga bo ntibavuga ngo tuva mu gihugu runaka, bavuga ngo mva muri Afrika. Kubera iki agiye kuvuga ngo mva mu Burundi ico gihugu bashobora kuba batakimenyereye kucumva mu matwi inshuro nyinshi. Hakuvuga ngo mva muri Uganda no si inshuro nyinshi, mva mu Rwanda si inshuro nyinshi. So ntuzanga bizwi kose ahitamo kuvuga ngo I come from Africa. Mais l'Afrique c'est pas un pays. C'est pas un pays, c'est le continent. Ariko ubonyene mbe la population y'abashinwa kano kanya isa nkaho abashinwa bonyene bararenga 1 miliyari. Bisa nkaho tungana twa dusumanye duharo duke cyane na Afrika yose. Murazi ko abanyafrika vraiment bararondoka mbere ku rugero runini, mugabo abashinwa baraturenze pe, kandi bozo ko bavyara benshi. Ika kuva kuri president Hu Jintao yari imbere gato y'u Xi Jinping atwara no munsi, hariho itegeko ry'uko umushinwa abwirizwa kuvyara umwana umwe mu ntumbero z'uko batazoburaho baba. Boburazo no munsi n'amazi barayubaka ko bakabaka ama building hejuru kugira ngo place ntoya yokipa abantu benshi. N'amazi ku mazi bo bagezaho usanga bagira bakubaka amazu ari déplaçable. Amazu uyunguruza inzu yanjye ndaza kwinyonga mve ngaha nje kuba hariya hirya. Ibaze aho niho bageze. Ikindi bagenzi nk'ubu nk'abashinwa iyo uravye uburyo amazu yabo bayubatse ni marefu, ni hejuru cyane. Twebwe aho niko ndakora kino kiganiro kano kanya ni muri etage ndi hejuru town muri ville ya Bujumbura, ariko uravye muri town ville ya Bujumbura ni haramazu menshi ari hasi. Ivyo rero kubwanje c'est pas bon no, byatera tuko turavuga ni kiba kigaragaza ko tukiri kure cyane, kubera ko aya mazu yabwirizwa nayo kuduga kugira ngo hakorera abantu benshi kandi mu kibanza kitari kinini. Donc amazu akaduga hejuru kandi washaka kujya na kimwe mu bimenyetso by'iterambere. Abantu baba benshi hakubaka bakikama bubaka baduga. Ico ni kimwe mu biranga iterambere. Ariko rero ibihugu bya Afrika, ibihugu 54, igihugu kimwe gusa nico cankiwe yuko gikugwa ko ikori. No kuvuga ko twebwe abanyafrika no munsi turashobora gushora ibintu dushaka mu Bushinwa kandi nta tagisi nimwe tuzobikurako. Donc bazodukurako. Urumva bagenzi akona karyo keza ko gushorerayo, natwe baraduhaye isoko. Nimba turi abantu babona kure, ibyo natwe twatezwa kubifata nk'akaryo gakomeye. Uburundi burafitanye imigenderanire myiza n'Ubushinwa. Ubushizeho murazi ko bariko baravuga ngo ama yuan akore ku mugaragaro, kandi birashobora ko n'ubu ariko arakora ngaho iwacu muri ville Bujumbura, ariko igisi ndayibona naho kubesha. Murazi ko burya uko umuntu agerageza kwizimbisha niko abantu bagenda bamuheba. Baramubaha bakanamutinya, mugabo bagenda bamuvako, igikundiro genda gigabanuka. Urana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump ushize aherutse gushika ku butegetsi yashitse afatira ingingo ibihugu bya Afrika bisa nkaho avyankira avyima uburenganzira byo kubwo gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harabaye ibitutsi byinshi, abantu baridoga ngo mingo shatse gutwereka ko ari ijuru, ko ari paradizo, ko ari iki, ngo tuzohereka cyangwa tuzoja handi. Ubushinwa rero ububona kure, ingorane, umunezero, ibiki Ubushinwa tujuru bubironderamwo inyungu. That's why mubona uko Ubushinwa uciye bufata ibyo bihugu bya Afrika ati reka tubihe isoko. Nimba hari ibyahora bishaka gushora ibintu runaka bigabangamirwa n'amatagisi, reka tubihe isoko ryagutse nta tagisi nimwe tuzobikurirako. Nakaryo keza mwibuke Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ushorere ikintu
sio kitu rahisi umugani wa Kiswahili. So igihugu ca Afrika cankiwe ni kimwe conyene, igihugu citwa Eswatini. Eswatini cyo kwa Muswati umwami Muswati nyene. Igihugu kubera iki rero bacankiye, kubera iki conyene muri Afrika bankiye ko gishora naco canke ko kironka ayo mahirwe ibindi bihugu vyaronse biri ku mugabane wa Afrika. Nuko ico gihugu gicuditse cyane ni igihugu ca Taiwan. Taiwan nayo mwica mwibuka isanzwe iri muri conflit n'igihugu c'Ubushinwa. Kuko igihugu c'Ubushinwa kivuga giti twe twarayiretse ngo yigenge, none ishatse guca ija mu biganza n'imikoranire iri hejuru na politiki ifatanye n'abanyamerika. Ati no, donc Ubushinwa bushaka kuyisubiza, donc urumva hari conflit idasanzwe. Uja kwifatanya rero na niyo Taiwan abahisemo kuba umwansi w'Ubushinwa. Voilà, kino gihe rero urumva ko abanyafrika arakanya gushora. Ikibazo aho gikunze kuza ku bihugu bya Afrika ni iki kintu. Muribuka yuko iyo bariko baravuga ngo ibihugu bijya ruswa cyane, bijya corruption cyane, corruption, ibiza kwisonga n'ubundi n'ibihugu bya Afrika. Ariko nk'ubu abantu benshi bafite ivyo bashora. Mu biganiro nagiye nkora kuri Agaciro Media, ibi by'abarimyi, hari abarimyi bakubwira ati twe turavye mwinshi dushaka gushora, mugabo ministere ntizitorohereza na gato, ntizitorohereza kuduha ubwo burenganzira. Donc ama ministere usanga ajejwe ivy'umwimbo, c'est-à-dire ya ministere ya agriculture, hakiyongera ko ya commerce, hakiyongera ko nabajya barabi ivy'ubuziranenge. Donc nka twe nga yuro wacu BBN ata abantu ntibatworohereza, biratugora gushora wa mwimbo. Aha karyo keza yuko abarongoye za guverinema batangura korohereza abanyamitahe, abafisi icubo jana. Donc mugabo kameme kagenda ikintu gifise ubuziranenge citondewe neza. Ariko mu bihugu usanga bikirimo ruswa cyane, ibiturire aho ko ntabwo ari nyako. Amahirwe barayima abo yarabereye bakayaha kenshi abatayabereye. Kubera iki? Bafise amafaranga canke bakoze ayandi manyanga kugira baronke ico kibanza. Ariko turizeye ko iwacu kumure bitazogenda gutyo. Yaraye mahirwe nifuje kubasangiza ku bihugu bya Afrika, ibihugu 53 n'u Burundi turimwo, u Rwanda rurimwo, Kongo irimwo n'ibindi byinshi. Nibiki twebwe nk'abarundi tugiye gushora cyane mu Bushinwa. Muravye umwimbo dufise cyane n'uyuhe. Mu guhingura turacari hasi, mu burimyi biracari kibazo, turacari hasi naho nyene. Ikimenya meje ko turi hasi, urana ko mu kurima misi yose n'ubu haracakoreshwa amasuka. Ariko ayizigeze mu kinjana ca 2021 2026 abandi bariko baja kubaka ku yindi mibumbe. Ba Elon Musk murazi ko ikoroboka kuri Mars, Elon Musk City. Ubu bariko bakora amabisi aguruka, amatagisi aguruka. None natwe no kwihaza ntiturihaza. Wa muririmbye avuga ngo turiko tuja he koko. Ibibazo biteye iwacu mu bihugu runaka turimo, haguhangana navyo tubirondere ni nyishu. Ya Afrika buce tugomba kuyivamo. Wano wapi na amahirwe amahirwe barayarema. Iwanyu umunsi uzobona ko ikintu kidahari, izo bari opportunity kuri wewe iga kuyidandaza. None ikintu kidahari kirondero kizana abantu nimubona gikenewe, abantu bakuzana amafaranga. None kuronka amafaranga ni amafaranga tujuru aronkwa nujya mu navyi cyaba. Ingorane yose kuyita opportunity. Abantu babiri nanditse mu gitabo kivuga ibya development personnel, nico gitabo gikeneye muraza kuvuga ndakibahe. Umugwiza tunga umwe ni bamwe ati misanzwe ingorane yije abantu babiri bayifata mu buryo bubiri. Ikibazo
iyo giteye muri communauté cyangwa société runaka hari abakibona nk'amagogwa atahantu nkwiye kuhahunga kandi koko hari abaca bahunga hari ndavuga ati ya kikinubasha icompa akagenda cyiyumvira gusumba abandi ndabaza ni inyishu none nyimba kibahangayikishije reka jewe ngwane no kuzana inyishu abantu banzane amafaranga nuko abawiza tungaho niyo bavuka donc you need to have a mindset yo gukemura ibibazo apana guhunga ibibazo naho utaha rero nize ko mwagize subscribe kuri chaîne reka duhure mu biganiro by'ubutaha ni homme de changement kino ni iganiro twiyubake naho utaha bye bye